Ku myaka 41 y'amavuka gusa, Cristiano Ronaldo yongeye kwandika amateka mashasha mu mupira w'amaguru. Uwo munya Portugal yafashije Nassr gutwara igikombe cha shampiyona yo muri Arabie Saoudite inyuma yo gutsinda Damak ibitsindo 4-1, aho Ronaldo yinjijemo ibitsindo 2 wenyene. Vyatumye atwara igikombe ciwe ca mbere kuva ashitse muri uwo mugwi kuva mu mwaka wa 2022. Inyuma y'uko rukino, Ronaldo yagaragaye arira amarira y'umunezero. Ku bantu benshi cyari ikimenyetso cy'umugabo amaze imyaka irenga 20 ku rwego rwo hejuru, ariko agifise inyota yo gutsinda nk'umusore agitangura umwuga wiwe. Ushobora kwibaza uti, uyu mugabo yarayakoze amateka akamamazwa n'isi yose ninde? Afite amateka yahe? Nibihe vyigwa wo kwigira ku buzima bwiwe? Ndabaramukije, nitwa WFI anazira wifi, n'amakuru ni WFI Sport cyangwa WFI Sport, cha WFI Sport gikorera kuri Facebook na YouTube. Kaze mwidoniro ryino nkuru. Amateka Cristiano Ronaldo ntiyatanguriye mu stade manini canke mu buzima bw'umutunzi. Yavukiye i Funchal ku kigwa ca Madeira muri Portugal kwigerekezo ya 5 ruhu mu mwaka wa 1985. Yari umwana wa nyuma mu bana 4 b'umuryango wari ubayeho mu bukene bukomeye. Se wiwe yitwa José Diniz Aveiro, yakora akazi ko mu busitani canke jardin, kandi rimwe na rimwe akamesa impuzu z'abakinyi b'umugwi w'umupira w'amaguru wo hafi yiwabo. Nyina wiwe Maria Dolores yakora akazi ko guteka no gusukura kugira ngo aronke icyo umuryango ufungura. Hari n'igihe nyina wiwe yigeze kuvuga ko yigeze kwipfuza gukurayo inda yiwe mu bwa Cristiano Ronaldo kubera ubukene n'ingorane umuryango wari urimo, ariko muganga aravyanga. Cristiano Ronaldo yakuriye mu nzu ntoyi cyane, asangira icyumba n'abavukanyi biwe bose. Ubuzima bwiwe bwari bugoye cyane ku buryo rimwe na rimwe umuryango wabura n'ibyo ufungura bihagije. Ariko kuva kiri muto yarasanzwe afise ingabirano idasanzwe mu mupira w'amaguru. Yatanguye gukinira umugwi witwa Andorina aho se wiwe yakora. Mu nyuma aja mu mugwi witwa Nacional imbere yuko abonwa n'abamenyereza b'umugwi wa Sporting Club de Portugal. Afise imyaka 12 gusa yaravuye ku kigwa ca Madeira aja i Lisbon wenyene kugira ngo akurikire indoto ziwe. Ubuzima i Lisbon ntibwari bworoshe. Yarakumbuye umuryango wiwe cyane, rimwe na rimwe akarira mu ijoro. Vyongeye yarafise ingorane ku ishure, mbere aza no kwirukanwa inyuma yo gutera intebe umwarimu yavuze ko yamusuzuguye. Ariko ico gihe cyose umutima wiwe wari ku mupira w'amaguru gusa. Afise imyaka 15 y'amavuka, abaganga baramusanganye ikibazo gikomeye cy'umutima citwa tachycardia, ikibazo cyari gushobora gutuma areka umupira w'amaguru burundu. Yarabaza umutima, ariko inyuma y'iminsi mike acasubira mu myimenyerezo nk'utigeze agwara. Mu mwaka wa 2003 Manchester United yo mu gihugu cy'Ubwongereza yaciye imugura, amaze gukina neza cyane mu mugwi wa Sporting Club de Portugal. Aho niho isi yatanguye kubona neza ubuhinga bwiwe. Mu nyuma yakiniye mu Real Madrid, aho yanditse amateka adasanzwe, atsinda ibitsindo byinshi kurusha abandi bose muri kahise k'uwo mugwi. Yaciye aja muri Juventus atire mu gihugu cy'Ubutaliyani imbere yo gusubira mu mugwi wa Manchester United, hanyuma akaja mu mugwi wa Nassr. Mu buzima bwiwe bwose Ronaldo yatwaye Ballon d'Or 5, WFI Champions League 5, ibikombe bya shampiyona mu Bwongereza, ivyo muri Espagne n'ivyo mu Butaliyano, hamwe n'igikombe ca Euro 2016 yatwaranye na Portugal, cyo kimwe na Ligue des Nations. Ubu niwe amaze gutsinda ibitsindo byinshi kurusha abandi bose mu mupira w'amaguru, afite ibitsindo birenga 970, akaba ari nawe wa mbere kw'isi yose amaze kwinjiza ibitsindo byinshi. Ikintu gitangaza abantu benshi singabirano yiwe gusa, ahubwo ni discipline yiwe canke indero canke ukuntu ayobora ubuzima bwiwe. Cristiano Ronaldo azwi cyane mu gukora imyimenyerezo ikomeye buri munsi, gukurikiza indya zibereye, kutana inzoga, kuryama amasaha akwiye no kwitwararika umubiri wiwe nk'umuntu akora ubushakashatsi. Nico gituma no ku myaka 41 y'amavuka agishobora kwiruka no gutsinda nk'umusore akiri muto. Abigeze ukorana nawe bavuga ko ashobora gushika ku kibuga imbere y'abandi bose akagena inyuma yabo. Akunda gukora imyimenyerezo yongereye, kwinonora imitsi no gukoresha uburyo bwa cryotherapy kugira ngo umubiri wiwe usubire kugira inguvu n'ingoga.
ivyo vyose nivyo vyatumye akomeza kuba ku rwego rwo hejuru imyaka myinshi cyane. Uyu munsi Cristiano Ronaldo ntafatwa gusa nk'umukinyi akomeye, ariko afatwa nk'ikimenyetso cy'umuntu yavuye mu bukene bukabije akagera ku rwego rwo hejuru kw'isi kubera ibikorwa, ukwizera no kudacika intege. Kuva mu tuzu dutoyi two ku kigwa ca Madeira gushika mu stade manini y'isi, Amateka yiwe yabaye icigwa ku bantu amamiliyoni. Hari abana benshi bavuka mu buzima bwoye bagaca babibwira ko indoto zabo zidashoboka, ariko amateka Cristiano Ronaldo yerekana ko aho umuntu ava atariho hagena aho ashobora gushika. Yavukiye mu bukene bukomeye, akurira mu nzu ntoyi, ariko uno munsi yabaye umwe mu bantu bazwi cyane ku isi kubera ukwemera indoto ziwe no kuzikorera adatezura. Ikigo ca mbere abantu bokura ku buzima bwiwe nuko ingabirano yonyene idahagije. Hari abakinyi benshi bavukanye ingabirano, ariko Ronaldo yaratandukanye nabo kubera ibikorwa. Yari umuntu ashika ku myimenyerezo imbere y'abandi agataha inyuma yabo. Ivyo bitwigisha ko kugira ngo umuntu atere imbere ategerezwa gukora birenze ko abandi bakora. Ikindi kigo gikomeye ni ukudacika intege imbere y'ingorane. Ronaldo yavuye iwabo akiri muto cyane aja kuba kure y'umuryango wiwe. Yigeze kugira ingorane z'umutima zari gushobora gutuma areka umupira. Hari n'igihe abantu bamunegura bavuga ko yikunda canke ko atazoshika kure, ariko ntigeze yemera gutsindwa n'amajambo y'abantu canke n'ingorane z'ubuzima. Gukoresha umwanya neza ni ikindi kintu abantu bakwigira kuri we. Mu gihe abandi bakinyi bamara amajoro bari mu birori canke mu buzima bwabo bwo kwisamaza, Ronaldo we yahitamo kwitwararika umubiri wiwe no kuruhuka neza akajya mu mwanya mukwiye uhagije. Ivyo vyatumye akomeza gukina ku rwego rwo hejuru no ku myaka benshi imbere baba barahagaritse umupira w'amaguru. Ni ikigo cerekana ko umuntu ashaka gutera imbere ategerezwa kwemera kwigomwa ibintu bimwe bimwe kugira ngo ashike kure. Hari ibintu bimwe mubwirizwa guheba kugira ngo utere imbere. Ivyo byose bikuzibira, ivyo byose bituma gutangirira iterambere ryawe. Kwihagarika kugira ngo utere imbere nk'umuga canke mu nzira wahisemo kugenderamo. Cristiano Ronaldo kandi yerekanye ko discipline canke indero canke kuniyobora ubuzima bwawe bishobora kurusha ingabirano ubushobozi. Afungura indya zibereye, akora imyimenyerezo buri munsi kandi akarinda ibintu byohonya umubiri wiwe. Mu buzima busanzwe ibyo vyigisha ko umuntu ategerezwa kugira umurongo ugororotse mu bikorwa vyiwe agenderako vya buri munsi nimba ashaka kubaho neza no gutera imbere mu vyo akora. Hari ikindi kigo gikomeye cyane, kwizera ko ushoboye naho abandi baba batakwizera. Ronaldo yakuriye mu bantu bake cyane bibaza ko yoshobora kuba umwe mu bakinyi beza ku isi, ariko we yaravyiyumvamwo imbere yuko isi yose ibimubonamo. Kenshi iterambere ritangurira mu kwizera ko ushoboye, mbere n'igihe atanu umuntu n'umwe aba akwizera, aba yizera ko ivyo kora vyotera imbere. Uko yakundanye na wiwe n'umuryango wiwe navyo nyene biratanga icigwa. Nawe yaronse ubutunzi bwinshi, ntigeze yibagira aho yavuye. Yamavuga ko ibikorwa vya nyina wiwe no kwihangana kwiwe ari byo vyamutumye ashika kure. Ivyo vyigisha abantu kwama bibuka ababafashije mu rugendo rwabo no kugumana umutima wo gukinguruka. Amateka ya Cristiano Ronaldo rero si inkuru y'umupira w'amaguru gusa. Ni inkuru y'umuntu yavuye hasi cyane, ariko akubaka ubuzima bw'iyo biciye ku bikorwa, indero ariyo discipline canke umurongo mwiza wo kugenderako, ukwihangana no kutemera gutsindwa canke kudacika intege. Nico gituma abantu benshi bamufata nk'akarorero kerekana ko indoto zishoboka igihe umuntu azikoreye atagucika intege. Ngaye amwe mu majambo azwi cyane yavuzwe na Cristiano Ronaldo, kandi abantu benshi bakuramo ivyigwa bikomeye by'ubuzima, ibikorwa no kudacika intege. Cristiano Ronaldo yavuze ati, "Your love makes me strong, your hate makes me unstoppable." Bisigura ngo urukundo rwanyu rurankomeza, urwanko rwanyu nago rugatuma mbo mudahagarikwa. Ijambo ryigisha ko mbere n'abantu bakunegura bashobora kugutera intege aho kuguca intege. Yavuze kandi ati, "Dreams are not what you see in your sleep, dreams are things which do not let you sleep." Ati indoto si ivyo ubona usinziriye, ni ibintu bituma uraritiro bikakuraza amajoro udasinzira. Yerekana ko umuntu afise intumbero nyakuri ahora ayizirikanako kandi akayikorera. Yavuze kandi ati, "Talent without working hard is nothing." Bisigura ngo ingabirano idaherekejwe n'ibikorwa naco imaze. Ni rimwe mu majambo yiwe yamenyekanye cyane. Yigisha ko ingabirano yonyene idahagije,
ahubwo ko indero canke intumbero nziza ariyo discipline n'ibikorwa ari byo bituma iyo ngabirano imuteza imbere. Yavuze kandi ati I don't have to show anything to anyone, there is nothing to prove. Ati sintegerezwa kugira ico nereka abantu, ntaco mfise cyo kwemeza. Iri jambo ryigisha umuntu gukora ivyigwa ataguhora arondera kwemerwa n'abantu bose. Yavuze kandi ati dedication, hard work all the time and belief. Cyari nk'ikivugo ciwe yavuze ati ukwitanga, gukora cyane igihe cyose no kwizera. Ayo ni amabanga yiwe yamufashije gushika kure. Yerekana ko ata muntu ashika ku iterambere ku mahirwe gusa, ahubwo ko iterambere uriho intumbero. Yavuze kandi ati if you think you are perfect already, then you never will be. Bisigura ngo iyo wibwiye ko ataco ugikeneye kwiga canke ko uri umuntu uyera, uri umuntu amaze kurengana, niho uba utazokigera utera imbere. Yigishije ko umuntu adaheza kwiga, ahubwo ko akwiye kwama yipfuza kwiteza imbere no kwiga ibintu bishasha. Cristiano Ronaldo yavuze ati I see football as an art and all the players are artists. Ati mbona umupira w'amaguru nk'ubuhinga canke umwuga, kandi nkabona abakinyi bose nk'abanyabuhinga canke abanyamwuga. Yashatse kwerekana ko umuntu akwiye gukora ivyo akunda akabishiramo umutima n'ubuhinga. Cristiano Ronaldo yavuze ati why lie? I'm not going to be a hypocrite and say the opposite of what I think. Ati kubera iki nobesha, sinshaka kuba indyarya mvuge ibitari ivyo, ibitandukanye n'ivyo niyumvira. Ijambo ryigisha kuba umuntu w'umunyakuri no kudatinya kuvuga ico wemera. Cristiano Ronaldo yavuze ati I'm living a dream I never want to wake up from. Ati ndiko mba mu buzima bw'indoto ntipfuza kuvamo. Yerekana ko ibikorwa no kwihangana bishobora gutuma umuntu abaho ubuzima yahoze yipfuza. Cristiano yongeye avuga ati we should make the most of the life, enjoy it because that's the way it is. Ati dukwiye kubaho neza no kunezerwa ubuzima kuko uko ariko ibintu biri. Ni ikigo cyo gukunda ubuzima no gukoresha neza umwanya umuntu afise. Ayo majambo yose aragaragaza ko Cristiano Ronaldo atari umukinyi w'umupira w'amaguru gusa, ariko kandi ko ari umuntu yubakiye ubuzima bwiwe ku bikorwa, ku ndero ariyo discipline cyangwa umurongo mwiza ngenderwako, ukwemanga indoto yiyo, kwizera no kuyigendera no kutemera gutsindwa cyangwa kudacika intege. Kubwa aya majambo bona akwigishije iki? Hari ubundi mukinyi wifuza amateka yiwe no kumenya amajambo agiye aravuga ashobora kwigisha cyangwa kumenya ivyigwa mukora ku buzima bwiwe, andika muri commentaire tubwire uwariwe, hama tumukuzane mu gihano bikurikira. Wari kumwe nanje Muri Federambona WFI Wi-Fi kinyamakuru WFI Sport cyangwa WFI Sport cyangwa WFI Sport ivana ko ushaka kivuga kuri Facebook na YouTube. Komeza kubanira mu mirimo yanyu. Bye bye, hasta la vista, ciao.